abana ndavuga nti kugira ngo nshobore kwikonsaka ku gitabo abana ngenda baronderera uwigisha newe itosi ndagikure mu byo nkora ndabahereje umuntu abigisha iyo bigishijwe kwezi kumwe mugabo taravuga nti mana ni ukuri icyo gitabo nzaba ndagende mide bicanye mugabo nibagaruka bararonse baruka mabi amwe batari bwigere baronka kugoba ndavuga nti jewe ndakoshe iyo muntu atangana nuko kwezi abana barakanuka ndasubira ndabigishiriza muhira nkuko twahoze hanyuma ibintu gukora umurongo nkuko byahoze bakunzi ba Asia Vibes TV teka ryawe teka ryanje teka ryacu ukwemera kubyara ubuzima turabamutisha nemwese aho muherereye kandi dusubira kubakengurukira cyane ko mutakane kano mukaduhitamwo mukadukurikirana Imana iraduhezagiriye cyane twebwe rero tumeze neza Nadège murabona ko Nadège ameze neza twizera ko namwebwe mumerewe neza aho muherereye no musi rero Nadège nawe mumubona mumenye nk'umukusaka ibyo Asia no musi aje mu yindi sura kandi turamushimiye ko yemeye ku mutumire wacu wakoze Nadège rero haraheze igihe kitari kinini asozereye amashure mu kirundi babona kuvuga Nadège yaranonosora yagize ibintu byo kunonosora araza kubibibwirira rero Nadège ico twari twifuza kuganira kuno munsi ni ingene umuntu ashobora gufatanya ubuzima bwose umuntu ababamwo bw'umuvyeyi bw'umukenyezi mu rugo bukuba umukozi mu kazi kanaka ariko kandi ukumva yuko usubira no kwishura ukiga rero ivyo bintu ntibyoroshe nico tuma twavuga Nadège abituganirira akadusabikanirize kumbe ntihobura umwe n'uwundi yumva atewe intege canke yuguruwe amaso none Nadège ko tukuzi nk'umukubisakizi kuri Asia Nadège ninde kugira ngo baze gutahura n'ico bisigura kwiga kuri Nadège nakoze cyane nashimiye ko nemeye bw'umutumire ariko ndabashimiye namwe ko mufatiye akanya murakoze nawe rero nitwa Nadège inamahoro musanzwe muzi turaziranye hanyuma ndubatse ndetse n'abana batatu bakiri bato kuko mukuru agira afite imyaka 11 mutoyi nawe aracari mutoyi nyene kugira ngo bamenye neza kurusha uwo mwana wanje uvuga mutoyi arafise yagize ikibazo asa nk'ukuze abo bangana bo bari mu ishuri bariko barabandanya mu ishuri ariko we ntaratangura ku ishuri kubera ko yagize ikibazo cyo mu gukura kwiwe indwara ni umwana abo bavuga ngo biza kwandikira twese turatandukanye abana a besoin spécifique kuko bivuga mu rurimi rw'igifaransa ubu abandi bakavuga ngo bagendana ubumuga kenshi ntibakunda kuyivuga kubera ubumuga umenga umuntu bumwuganiye muri iyo sitasiyo ntazohinduka ariko umuntu a besoin spécifique afise ibyo akeneye byiharije bitandukanye n'ibyo abandi bakeneye nuko hanyuma ndakora muri kaminuza y'ibiyaga binini hanyuma nk'uko babivuze nteruka kugira amahirwe yo kwiga amashuri kunonosora rero nagiye kubaka mfise ya licence mu by'inyifato n'imibereho y'abantu psychologie clinique sociale hanyuma bavuga nti ubu rero ibyo mpejeje kunonosora bija muri iyo ntumbero nyene y'imibereho no kubaho kw'abantu ariko hakongera ko ni kunonosora ibijyanye n'amagara yo mu mutwe n'ubuhinga bwo kuyabungabunga cyangwa bwo kuyasanazara navuga Nadège urakoze cyane Nadège rero je ndamuzi imbere yanje araheza arakora akazi harasha n'imyaka 2-3 kumbure mugari we Nadège mu nyuma ahavura arasohoka kw'ishuri none Nadège ni igiki catumye wumva wohaguruka ngo bandanye usure kw'ishure n'abana bariko bariga amena abana wibarutse tunovuga yuko kwiga kuri jewe vyamye
nabishaka navuze ko nagiye kubaka mfise impamyabushobozi ya lisansi ariko umushinga nawe wanje twari twabivuganye yuko nifuza kuzobandanya amashuri bishobotse ico gihe naronse diplome ya lisansi muri 2012 urumva haraciye imyaka itari mike 10 izokira mu kw'icenda rero ico gihe tubivugana kugira ngo wige amashuri ya master cyangwa ushobore kubandanya nyuma ya lisansi byasaba yuko uja hanze y'igihugu kuko ngaho iwacu bitashoboka rero turubaka turiyoboka umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu hanyuma hirya no hino haratangura kuba amaporogaramu ya master ariko icyo gihe nta master bijanye n'ibyo jewe nize yari bwabeho nuvuga nti urumva bwa mbere yabaye ko nari ndabishaka kuva kera kandi n'umushinga nawe wanje akabishigikira mu nyuma nko 2020 bigaruka uwo mwana nababwiye besoins spécifiques hanyuma jewe nabona umengo kuri jewe biraheze bya bintu byose naraniyumvira ngira ngo rero birahagaze mugabo amahirwe rero Imana irayatumbereza aho uherereye haca haratangura nababwiye ko nka kaminuza y'ibiyaga binini haratangura programme de master hagati universitaire kaminuza y'ibiyaga binini ifatanye n'ayandi makaminuza abiri birabaho itangura mu 2022 ni ukuvuga umwana wa mbere afite imyaka 2 mutoya jewe ni ukuri sinibaza yuko ari iby'iwanje ariko mfite muhira nkabishigikirira ushinga nawe wanje rero ngo birashobotse mvuga buri gihe jewe niga jewe ariko urabona neza ibyo ari mugabo araguma yesi avuga ati oya rero n'uwo mushaka kubera iki tubishira hasi nuko rero ndavuga kibazo kera narose amahirwe y'ugushitsa ego Nadège kwiga yemera indoto yiwe ariko araca mu bihe bimwe bimwe by'ubuzima bimwereka ko bitari bukunde ko azobandanya ariko Imana yose kubera bari babiyejeje n'umushinga ntawe aramutera intege aramubwira ati genda haguruka ko wari warabiteguye ntishobora guhagara kumbure urugendo rwari rutanguye rwo kwiga no gushobora gutunganya bya bintu byose twumvise cyane ko Nadège afite umwana akenera byinshi gusumba abandi bana kumbure kubera hari ubumuga yavukanye akenera byinshi gusumba abandi bana ari nabyo cyane byatuma Nadège mudekuhaje nega Nadège urwo rugendo rutanguye ko kugendera gute urugendo uryoshye umwanya umwe umugabo rurimo n'ibibazo bitandukanye narutanguranye amakenga novuga kuko n'ubumengo sinzi naho ntanguye sinzi neza ko ndyoheza narakurikiza agatima nkaraba abana babiri mfite bakuru biga nkarabanije nkanda bigisha ngira gute nkimvira ukuntu nzoza ku ishuri nkinjira mu ishuri mvuye mu biro hanyuma no kuwa gatandatu nkajya ku ishuri no kuwa mungu nkajya ku ishuri nibyo ko twari twumvikanye n'umushinga narabikubwiye ko ibyo nahora nkora mu rugo n'ibyo byo kwigisha abana twaza bibandanye akashobora no kuba hafi uyu mwana wundi mutoya mu bishoboka byose umugabo kagatima k'umubyeyi kakwita nk'ibyo ntabyo sinsara mu mutwe hano ni jewe sinsara mu mutwe none iyi diplome igira imarira iki kindi nkuvumengo mwanya nkuvumengo ni ubusazi mugabo icabaye navuga ngo n'igihe kiryoshe kuko byambereye akaryo ko kuruhuka imyitwarariko imwe kuko nk'umubyeyi birashika umuntu akaruha akaruhishwa donc kabaye akaryo ko guhindura ibyiyumviro nkava muri mode y'amapreoccupation yo mu nzu y'umwana y'abakozi ariko Imana igira neza nagenda kivuge Imana igira neza kubera iyo periode namaze ndiko ndi ubundi abakozi barakunda kugenda kenshi urumva inyungu ntizari zibuze ariko uwo mwanya
umwanya namaze ndiko ndiga imyaka ibiri maze mw'ishuri ukuri hariho stabilite nko gusigurira abakozi baba stable bagira abakozi babisiga nyine batekanye bari aho bakurikirana ibintu umugabo nawe umushinga nawe wanje akaba ari hafi ijisho ryiwe rikaba riri aho mugabo iyo muvuma yuko baguma bagenda bagaruka banyuragiranwa mu nzu ihagaranzwe niho mvuga nti Imana igira neza yantumbeje ko ayo mahirwe bwa mbere hanyuma irampa na stabilite ku buryo imyitwarariko imwe igabanuka ikavamwo n'abana banje nyine baba abana beza bariga neza atagoranye yego novuga ntiyabaye itoroshe haba harimo ubururu urabona winjiye mu biro kuva saa mbiri gushika saa cumi na zibiri hanyuma ukakibandanyiriza mu ishuri hari igihe nyine nashika mu ishuri nkabona ndiko ndahunyitse kubera uburuhe akazi hanyuma nashika muhira saa zitatu z'ijoro kubera urabona ari kwiyunguruza urumva kuva mu ishuri umwanya wo kwiyunguruza nashika muhira nka saa tatu z'ijoro ugasanga hariho akana kariya gakenewe abana baba bandindiriye basaba yuko iturana n'umwanya na mutoyi tukaganira nkara ibyo bakoze nkara ibyo bize ukuntu byagenze ukuntu biriwe nyene donc byasaba yandi ma energy yandi amakoro menshi ariko Imana ishimwe ko ibyo byose byateye inzira Imana ishimwe cyane turumva ko Nadège yabonye ikiganza c'Imana muri ivyo bikorwa yarimwo cyane cyane by'ico nsigaranyemwo numva umenga burya ikintu wacifuje kuba atari kikoresha imbere y'Imana bisigaye Imana yabifashe noneka Nadège muri ivyo bintu uracamwo nashaka wibuke ibihe bibiri bikuru bikuru ubwa mbere aho hageze kuvuga ati ibintu je naho nabitanguye vraiment je ngira ndabihebe basi ndabihagarika kuko nzobibandanya canke n'ikindi gihe muri ivyo nyene wabayemwo wagize akanyamuza kadasanzwe bivanye n'ivyo kuracamo igihe cakubereye pire n'igihe cakubereye ikiryoshe cyane bihava bingora gutora igihe kimwe na kimwe ntacyo nawibuka bibiri ntaco bitwaye kubera navuze ko natanguranye amakenga kandi nyene hagera igihe niyumvire guheba sikini nombeshe mbuze ngo niyumvire guheba rimwe narabyiyumviriye agatari gake nkabivuga ndibizira nkabivuga ndi kumwe n'abo twigana umushinga nahindura ni kuri jewe nakwiyumvire ndayaheba ngo kubera iki jewe numva umengo nyene jewe mba ndi aho gutanga amateko urabona ibikorwa baduha ngo dukore bya recherche tukabigira jewe nkabona abandi batanguye kuza kurometa jewe ntaricara hamwe ngo ivyiyumviro bize nshobore gukora mbone aho ngejeje nkumva umengo none jewe ibi bintu je sinzi nuko nzomenya naho nokwiga nabiri ngo mbone ngo ndiko ndakanzara ubusa abana ndiko ndababa hafi kw'ishuri ndiko ndabishobora nk'uko mbona nshaka ngume ngo bizava birangira nko byo byose ayoba mu ishuri n'abana sibe n'abakwiziranye ngume ngo bizava kumva byose ariko agasura kane n'inzira rero ni shetani gushaka kugwebesha wowe bandanye ibyo muhira nawe wifite nk'umwitwaye sindabibona ishuri nawe ukora dotomiyo sigaye nabyo Imana izobimenya ukuntu bizogenda nkacanja ngaho nkasubira novuga nti narize muri ivyo narize kuba individuel nkamenya jewe ma situation nkitahuwe kandi donc ugiye yahejeje kumbura afise umwanya mwinshi mu kazi afise moins d'exigence umuhira afise uko amerewe ntabyo ariko nanje afise nanje uko meze nuko merewe n'ibyo ubuzima bwanjye bisaba bwose donc je vais travailler à mon rythme je vais veiller à ce que atashononekara ku kazi
canke no mw'ishure nyene naho noheza inyuma y'abandi mugabo nkaheza nkiri doredere mufume mpeza ku munsi wa nyuma wa deadline baduhaye mugabo mpeze kamere hanyuma ibisigaye amadome niko bizogenda ico nico novuga nti si igihe kimwe navyiyumviriye noba mbenshi hanyuma ikigira kabiri ngarutse ngaho gatoyi abantu twigana nabo nyene barambereye muganga barateye ingufu barateye intege bamwe mu bo twaganira bakambwira ati uheba kubera aha wowe uraza ko ni wowe uri mediocre muri aba bose uheba kubera wowe bandanya shishikara bitogenda neza donc tugafashanya muri ubwo buryo hanyuma igihe canezeriye navuga kurusha muri parcours hagati uretse ibyo kurangiza ibyo kurangiza urumva byumva ari ibyo kurangiza nyine ariko ikindi gihe canezereye twegereje umwaka wa mbere bakatwereka resultat z'umwaka wa mbere nkabona naramenye nkabona mfise amanota atari n'amabi gose nashimye Imana cane kubera naciye mbona nti kumbe vya bintu nagira mpebe yose urabona uvuye gukora ikibazo hari igihe utaha wihebuye ukabona umengo ntiyishuye neza nk'uko byari bikwiye wagize iki sinavuga ngo haciye haba igitangaro mu kuntu umwigisha yakosoye mugabo ni kwa kundi nyawo kuko utiyemera uwo wakoze ibintu neza mugabo ukaba umengo uri sure rero uwo mwanya ni wo mwanya wanezereye cane kandi ukanantera intege nkavuga ntaharereye amashuri genda yige byagukora yakigishwa ku musozi novuga ngo nivyo bihe Nadège araca mu bitoroshe ariko birakunda uno munsi Nadège yasozera amashuri yiwe none ga Nadège hariho kumbura uno munsi abantu bose amakenga bavuga ati basha nanje niyangaje mbega nanje marwe ibi nibi je nzoshobora kubishikako nagira rero guricugire yaba abo ubwa mbere batabona akamaro kujya bavuze ati noya amashuri ndiko ndiga ngeza aha bizomfasha iki hanyuma ugera ico ugiye kumbe n'abatanguye baki nabo nyene batabona iyo bija ubwitwa bw'ingene bibayeho ntungire gatoyi mbere y'uko ngira ico ndababwiye mvuge jewe ibintu byambereye novuga byambereye icishimikizo byanteye intege jewe nababwiye ubwa mbere na motivation nari ndayisanganye gushaka kwacu hanyuma ikintu donc hariho kugira ishaka n'umwete ugashishikaranye ugakora ariko kandi hariho uko kuntu umushinga ntaye yamfashije akemera kumfasha amfasha ndamushimiye cane rwose Imana imuhezagire akamfasha kandi agira intege akamfasha muri ibyo gusaba ibyo ibyigwa by'abana n'ibindi byinshi ntudondagura uretse no gutanga uburyo kuko urumva n'uburyo butanga kugira ngo nige ibyo byose kandi intege akanyizera akabona yuko nzobishobora harya n'ibintu bihambaye kugira umuntu akwizera akikontwa akemera kwinvestisa muri wewe muri réussite yawe réussite yanje agafata akajya muri réussite y'urugo novuga ngo ibyo byaranteye intege cane hanyuma nkavuga kandi nabo bantu twara twigana muvyo twagenda turafashanya urabona mu vyigwa abantu twaje kwiga tuba mu masektor atandukanye hari abasanzwe babikoramwo hari abari bakora ibindi bisanzwe ariko mugaterana intege mukigishanya mbega mukigishanya mukakuhazanya ico umuntu umwe adashoboye uwundi agashobora kumufasha uko kuntu ko gusenyera ku mugozi umwe uko kuntu ko gutahura yuko umwe hariho aho bimugorera n'iki navyo byarabaye ikintu kingufu hanyuma kandi no kubona ko abana bariko barabandanya amashuri
biriko biragenda neza ku ruhara rwawe nanzirikanya kwaza kuvuga nti kuko ko ndabatekereje kuko ko mama yowego nomuteza kuba akarorero keza no muri ibyo nyine byo kwiga no kumenya tegeza kuba umuntu w'umunyamwete bamugeze kuhaza novuga ati navyo nyine byaramfashije akantu gatoyi nogera mu bintu kagiye kumera nk'akanshi intege mu shora kandi kwandika igitabo kuko byo kwandika igitabo byaramfashe umwanya munini kawe nashira ubumengo mpuje amashuri mu ishuri no bumengo baduhuke atasi kwesi gutonda guta muri rya joro roni manza nari narazihagaritse karema nta rubanza nari nkija igishoko umushinga nawe yarazija ibyo bidakunze nawe twavuga tuti twebwe dukonsidera yuko ata ko twaba twaragiye mu yandi makungu kwiga ntituri ngaho i Bujumbura rero mfitije amashuri en présentiel niho naciye nsubira muri circulation rero nkasubira kumara za maza nkasubira akakirani rero gusubira kwidisipline nandika igitabo bishobora kumfasha ubundi mwanya n'ayandi mayefo ariko imana ishimwe kuko byarakunze cyagiye kumera nk'ugushaka kuntera intege kunca intege abagize igihe umushinga ntatari ngaha kumbuza akazi atari hafi rero abana ndavuga nti kugira ngo nshobore kwikonsaka ku gitabo abana ngenda baronderera uwigisha rewe itosi ndagikure mu byo nkora ndabahereje umuntu abigisha iyo bigishije ukwezi kumwe mugabo taravuga nti mana ni ukuri icyo gitabo nziza ndagende muri ibyo bicanye mugabo ntibagaruka bararonse baruta mabi amwe batari bwigere baronka kugoba ndavuga nti jewe ndakosheje iyo muntu akazana nuko kwezi abana barakanuka asubira ndabigishiriza muhira nk'uko twahose hanyuma ibintu birasubira gutora umurongo nk'uko byahose ngarutse rero kuri cya kibazo wambaze ijambo nobwira abantu ni uko hajya imana yaragushizemo indoto ikintu kumva ko ugishaka rwose iraguha bitewe cyangwa bitebuka iraguha n'uburyo bwo kuzodushitsa izo ndoto yaguhaye hanyuma nagira mbwira ababyeyi abafise abana bari mu ngo hariho n'aba batararonka abana mugabo bakaba bari mu ngo bakabona umengo kuba uri mu rugo ni facteur yo gutuma ushira hasi ibindi vyifuzo ufise cyane cyane icyifuzo cyo kubandanya amashuri kuba uri mu rugo n'amahirwe kuba ufise abana n'amahirwe naho byo kubera handicap naho byo kubera inzitizi ahubwo ni ingufu zo kubandanya ugashika aho ushaka ugashika aho umutima wawe wumva wamye wifuza kuzoshika turagura rero wewe mukenyezi cyane mwigeme gukora n'abigeme bumva bashaka bo kwiga mugabo wakumengo nta kamaro ko kugira amashuri menshi kumbure mwose ashaka kubyiyumvira uko ashaka ariko akamaro rero ababyeyi banje bari barize barafite aho bagejeje mu kwiga aho tuvukana bose aho bagejeje mu kwiga mugabo jewe numva nshaka kurenza amamotivasiyo atandukanye none rero ntibitweye inzitizi birashoboka uronse ugushigikira bisaba ko uwo muri kumwe agushigikira bisaba ko kwizera nawe ukerekana ko uri umwizigirwa ko icyo cyizere kitazogipfituza hanyuma ukagira umwete n'ishaka ugafasha ko kaja ku bikorwa hanyuma imana ihejagiye igaheza bigatanga umusaruro mwiza amen Nadège yakoze cyane kumbure hari ico yari yashikirije nagira ngo kiza kuba nka dedikasi mu gusozera mugabo nagira nkengurukiye cyane gose abo bashinga ntahe bumva ko botintega abakenyezi babo bumva ko bobafasha burya gabasha tujye tuvuga two muhira uwo menga turasanzwe canke twagenewe abakenyezi mugabo tujya nyene iyo utaronse gusimbura mutwe dukorwa hari bipfa
rero Imana ihezagire cyane abashingantahe bacu n'abo bashingantahe bose bumva ko bakwaye mu bakenyezi babo bakabona ati tera imbere canke imbere ihezagire nabo bose bashigikira abo bari kumwe ashobora kuba umukenyezi ashigikira umushingantahe wiwe akamutera yubwira ashike kure kumbure aho yifuje gushika batarubaka akazohashika yarubatse nkuko Nadège bivuze ntidufate imihezagire Imana yaduhaye shitani ngire ko ari imitwaro ubone yuko baye Nadège ko nubatse ibiciye bipfa ahubwo mubaye babiri muca mutera imbere gusura ego uko kumwe nane urumva ntibisa ego Nadège imbere ko dusozera hari cumva wovuga kumbure twashobora gushika ko mugabo wumva ufise ku mutima utosozera udashikirije ego nkava ngaruka kugira ngo nta kimwe ariko ni ugusubira gushimira cyane umushingantahe wanje abo bantu twahoze twigana muri programme de master à universitaire ni ugushimira nabo tuvukana uwo ari we wese yagize impanuro canke kugira ngo ibyo bintu bishoboke mu gusozera amashuri yanjye nanditse igitabo bijanye na expérience des parents dont l'enfant atteint de paralysie cérébrale. Abumva ikintu tunovuye kubyumva ariko ni kwari cyari ikigwa nakoreye ku babyeyi bafise abana bafise ubumuga bwitwa paralysie cérébrale canke bavuga ngo infirmité motrice cérébrale. Yabaye kuri jewe nka amashuri twize n'ibyabaye byo kwiga gusa ngo bive mu mutwe ariko byo bifatanye cyane experience ndiko ndabamwo turimwo n'urugo rwo kurera umwana afise ubwo butandukane afise ubwo bumuga je dirais bwa paralysie cérébrale. Rero yabaye okazi kuri jewe y'uguhura n'abandi bavyeyi bariko baraba muri ico kibazo nkabona mbega ingeso bazikura mbega aho bananirwa ni hehe mbega bakeneye iyo recherche niyo nagize ndashimiye cyane kandi ndahezageye abavyeyi twaganiriye bakasangiza experience yabo mukama bahezagire kandi azobashoboze gushikana abo bana babo aho Imana yacukuye ko bashika no gushika ku iterambere nyakuri nabo nyine inkingo. Nicyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo arafanye y'icyo kigwa sinzi ko tuzoronka akaje kuko expose kumbure ibyavuyemo ariko nagira ndagusabe Nadège ico cyo biki kiganiro kweli kugira ngo twanage dutahura ukundi hama kandi n'abavyeyi bamwe canke abandi boba hari ibibagora muri iyo nzira batora inguvu no muri ico kiganiro tuzoba twakoze. Novuga rero ako niko nashaka kurumva ko kaciye kazana ikindi kiganiro nico nashaka kuvuga no gushimira iyo kategori yindi. Nadège arakoze cyane bakunzi bacu mwadukurikiranye twese kubakengurukira cyane tubasaba ngo kino kiganiro kirimwo inyigisho nyinshi haba kububatse bumva bashaka gukora umugambi uca nkuri umugambi si kwiga gusa baba abakenyezi babona umenga hari ibyo batoshobora kubera kumbura amaresponsabilité afise mu rugo canke imbere n'abashingantahe kugira ngo bibafashe bumve akarorero k'umushingantahe mwiza umushingantahe wa Nadège yamushigikiye kugira ngo ashike aho yashitse uno munsi. Rero kino kiganiro mugisangize abo mubona bose ko cofasha harimwo n'abavyeyi bose abana bavukanye ubwo butandukane kugira ngo nabo nyene tubona tubateye intege kuko imbonesha kure yacu nidufasha gushigikira iteka ry'umuntu uwo ari we wese uko ameze mu vyacamwo rero mudufashe gushikana ijwi ryacu kufunega Nadège cyane. Wakoze cyane kuduha aka kanya wakoze cyane kandi no kumva ko ivyo wabayemwo bisabikaniriza abakunzi bacu kuri yatsi kugira ngo bigire umwe n'udufashije. Nakoze nawe cyane mwakoze banywanyi mugire partage mugire subscribe musanze mubizi muri abantu bacu natwe tuzogerageza ikibazo rimwe mufite ikibazo umuntu ashobora kubishyira muri commentaire canke ikindi mushobora no kutwunganira. Merci beaucoup. Murakoze cyane namwe abakunzi bacu mukomeze kumererwa neza
aho muherereye, mugire aho muba mwubahwe, gira iteka.